uyu munsi ku mutumba wose hariko abanyamuryango n'imiburiburi bashika 50 aho rero navyo no muri quartier no makartier niko bimeze. Twasavye yuko ivyo dukora biba ivy'abanyagihugu biba gwabo, ari naco gituma twasavye ko abantu bariko barakora ibikorwa bariko baratera ibiti biti bitewe na bene gihugu abanyagihugu bonyene, kuko twe tuje tukabitera tukagenda tuba turimo turakora nk'abandi bose. Twe tugira Imana ababitera baho hantu nyene baba abantu baba muri yo quartier baba ku mutumba. Abo rero twibaza ko baca bahimiriza abo kuri umutumba kugira ngo bibe ivyabo bo ku mutumba. Biranezereza cyane iyo ndiko ndumviriza ababura amatari bariko baratanga amaraporo y'ibikorwa bakoze. Biranezereza cyane niko bagushikana niko baravuga ibyo bakoze. Twebwe bitunezeza kubera iki bariko baravuga ibyo twebwe twakoze bakavuga ko aribo babikoze, turumva kamwemwe. Nikerekana yuko ibyo dukora biva iwacu bikaja muri ababijejwe. Iyo appropriation rero turayifuza ko yoba systematique mu gihugu cyose, ku mitumba yose, mu makartier yose. Ni igikorwa kitoroshe, ni igikorwa twatanguye, ni igikorwa tuzobandanya, ni igikorwa tuzoraba aho tukigejeje kugira turabe yuko imigambi yose umuryango utabara imbabare urangura ari imigambi ishifatwa mu minwe na bene gihugu bonyene. Nagomba nabivuga uyu munsi kandi nta didinganya, nuko igihe cyose hagize igishika muri iki gihugu cacu gituma abantu bamererwa nabi, umuryango utabara imbabare urashika mu bambere. Ati dukora iki? Abinzu zasenyukiyeko turazubaka, abantu batakigira amazi turabaha amazi, abantu batagira ico bambara tukabaha ico bambara, abantu bikoresho byose byo mu nzu vyatwawe turabaha ibikoresho. Nuko dukora bitangurira mu kibano. Ubwo inzu gihwiriye ko utagize umuntu agukubita ko n'ingona nigoga uturara mu ngundu y'igitoke. Ubu rero ho tugeze nuko inzu ihiye canke ibomotse y'umuntu mu kibano, nyamuryango baca basidukana niyonka kugira ngo bashobore kumwubakira n'uburyo bafise ico bashobora. Fasoni turongoye yavuze ati iyi ndwi yose yaheze bari mu bikorwa binyuranye. Ndabasabe bamenyesha makuru nkunda cyane muragije kuri site ya Croix Rouge y'u Burundi murabikorwa vyakozwe mu ndwi yose, na cyane mu nkurikiranire ibikorangurwa mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura tuzohimbaza umunsi mukuru wa gatandatu, muga mu makartier anyuranye indwi yose tuzoba turimo turakora ibikorwa vya ntaho nikora. Gutyo muzoca mubona ibikorwa binyuranye dukora kandi bisahiriza abantu aho nikora. Hariho abantu aho nikora uyu munsi bakenewe kugarukirwa ko cyane vyihutirwa. Mbere uravye ukuntu bimeze ibyo mu Gatumba, turakwiye kugira ihamagara bikomeye y'abadufasha abo hirya no hino kugira ngo tugarukire kuri abo bantu ko ni benshi uyu munsi. Ubwa mbere Gatumba itwagwa nkuko yatwawe uyu munsi, ubwa mbere bishika kuri urwo rugero. Bivuga yuko dukwiye kuyungunganya ku nzego zose kugira ngo tubagarukire ko mugabo cyane nkuko mugenzi wawe mukanya cange mwebwe nyene mwabivuze, tukarondera inyishu ziramba, inyishu zirama nkuko babivuga.